Umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe abakenyezi uhimbazwa igenekerezo rya 8 ntwarante uko umwaka utashe. Intara ya Gitega ikaba yawuhimbaje kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 ntwarante 2025 muri komine ya Gitega kuri stade Ingoma. Ibirori bikaba byari birongowe na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona ucivugo imiryango itekanye soko giterambere. Defile ndende y'abakenyezi bahurikiye mu makoperative n'amashirahamwe atandukanye akaba ari yuguruye ivyo birori vyo musi. Mwijambo ry'ikaze musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yarashimye intambwe komine Gitega igezeko kubijanye no gutsimbataza ibikorwa vy'iterambere ry'umukenyezi kuko hari n'ikigo c'abakenyezi cyubatswe ndetse kikaba kirangurirwamwo ibikorwa bitandukanye n'amakoperative 19 ahurikiyemo abakenyezi bagera ku majana 7. Buramatari w'intara ya Gitega yarashimye ko hari vyinshi maze kurangurwa n'abakenyezi mu ntara bigatuma iterambere ryiyongera. Venamani Irambona yasavye abantu gukomeza urukundo no gushigikirana mu ngo kuko ari byo soko ry'amahoro n'iterambere biza biciye mu kiyago kuko ari byo mushinge w'iterambere rirama. Ikindi ngo nukugwanya amabi afatiye ku gitsina iyo aturuka hose kugira tuzoshobore gushika ku mbona kazoza y'igihugu cihaye. Venamani Irambona yahamagariye abantu kandi gutsimbataza irondoka rifatiye ku magara meza no kuvyara abo bashoboye kurera. Kubwiwe rero imbona kazoza tubwirizwa kwiroresha mu miryango yacu kuko ariho hari umuzi w'iterambere. Imiryango yacu niho ari umuzi w'iterambere ry'igihugu. None tubwirizwa guca tuvuga tuti mbega umuryango wanje urugo rwanje ruzogeraho witwa ko gwifashe cyane. Mbega tubwirizwa gukora iki mu ngo zacu mu miryango yacu. Mbega urugo rwanje umuryango wacu tuzoshikira kubona kazoza aho tuvuga tuti urugo rurateye imbere yari. Ivyo dutegerezwa kuvyirarisha tugaheza tukaja inama n'ingingo mu muryango serugo narugo ndetse n'abana tukagira umugambi cyangwa imigambi ishobora kudushikana kuri iyo mbona kazoza yuko ingo zitera imbere ari navyo bizotuma tuvuga tuti igihugu cyateye imbere. Tubwirizwa kuronka imigambi ikomeye abana igarukira uno munsi cyane ariko imigambi dushobora kuraga n'abana n'abuzukuru. Hari imigambi yo kugwiza umwimbu no guyiha agaciro biciye mu kuyihingura tuganisha no kurondera isoko na cyane cyane isoko ishobora no kutuzanira amafaranga mvamakungu. Ni ukuvuga ko ibyo twarimye bizoba byarenze imbibe z'igihugu hanyuma kandi tukabikora twama kwitwararika kubiha akanovera no gutuma amagara y'abavyihereza abandanya amera neza. Venamani Irambona yaragarutse ku bice bimwe bimwe vy'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi wabereye mu ntara ya Bubanza aho yavuze ko abantu bangana imbere y'amategeko kandi bafise uburenganzira bumwe bafatiye ku bushobozi bw'umwe wese. Yaravuze kandi ko atarugo rw'ubusimbira hamwe rwategerezwa kuba uburamutswa urugo. Ati nta rugo rw'ubusimbira hamwe, urugo rubwirizwa kuronka uburamutswa. Serugo ahari arakeneye kuronka agaciro kugira ngo yumve ko ari we abwirizwa guhagararira amahoro n'umutekano mu rugo no kubona yuko urugo ruriko ruratera imbere byose bimeze neza. Ariko ivyo bikaba ashigikiwe n'umukenyezi wiwe kandi bagize urunani n'abana. Ico ni ngombwa yuko tugishimikira kandi twibukije ati n'urugo serugo abahitavye Imana. Inarugo arahagararira urugo neza akaba serugo kandi akaja inama n'abana bari kumwe ikagenda neza. Birabaje rero
aho usanga iyo serugo akakihari mu muryango usanga uwo serugo asigaye ari we na rugo ahagarariye umuryango usanga ariko araturatuzwa n'abo umuryango canke n'abana biwe kuko hari igihe bishika. Ni ngombwa rero yuko uwo mwimenyerezo tuwugira wacu kandi tukaza turigishanya kugira ngo dushobore kubishira mu Aridamana ariyo arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Gitega yarashimye intambwe leta igezeko mu gushigikira agateka k'umukenyezi n'umwitwariko w'umukuru w'igihugu afise guteza imbere abakenyezi. Nubwo biruko harakibonekeza amabi amwamwe mu ngo no gutoteza abakenyezi, gufatwa ku nguvu n'ibindi. Yasavye abajeje intwaro n'ubutungane kuja hamwe bagahasha abahungabanya agateka k'abandi. Yasavye kandi abakenyezi ko uwo munsi woba umunsi wo kwirimbura ndetse bakanabikora bakurikije imico n'imigenzo y'abarundi. Rero uyu munsi ni umunsi wo kwirimbura, tukamenya aho tuvuye, aho tugeze n'aho dushaka gushika mu bijanye n'agateka k'umukenyezi. Duhamagariye rero abakenyezi kugira inyifato runtu, gutanga akarorero keza mu ngo no mu kibano. Emma Nkeshimana arongoye ubuyobozi bw'ingo, imiryango n'ikibano mu ntara ya Gitega nawe yarasiguye ko mu gushika ku mbona kazoza abakenyezi babwirizwa gukora bagakura amaboko mu mpuzu. Yasavye abakenyezi kwivugira ibyo bakeneye batarinze kurindira amashirahamwe canke leta. Ikindi naco ngo nuko bakwiye kumenya ibyo bashoboye no kubivyaza umusaruro. Yatanze akarorero kaho abakenyezi usanga bafise amatelefone meza bakayakoresha berekana iyo bangamiye gusa aho kuyakoresha mu guhaya ivyo bakora n'ivyo bashoboye kugira ngo babibone. Ikindi yasavye nuko hogwizwa amahimirizwa kugira ngo abantu bamenye ko atagirwa c'umukenyezi canke ic'umugabo gusa. Nkomeye kandi ko ivyo byaranzwe no gushigikira abakenyezi bahohotewe ariko kandi bafise ishaka ryo gukora, aho bahawe amasuka abiri n'imbuto z'imboga kugira ngo baje kwiteza imbere. Eka n'abandi bakenyezi bigeje neza kurusha abandi baronkejwe impapuro z'iteka. Ndetse na Emma Nkeshimana arongoye ubuyobozi bw'ingo, imiryango n'ikibano mu ntara ya Gitega nawe nyene yararonkejwe urupapuro rw'iteka na buramatari w'intara ya Gitega kubera ishaka n'umwitwariko afise mu gushigikira abafise amikoro make.